hasigaye ikindi gice c'iyindi migwi za gukino no munsi birashoboka ko ariyo match ko ari ryo joro ryabonetsemwo ama match yarimwo anje ikomeye n'umuriro mwinshi mu byo turavye mu Champions League kuva bitangwa duhere ngaho nyene bon je baza ko ngo harimo anje kuri match zabaye ku munsi wejo gusa icyadugije imitima y'abantu cyadugije pressure ku mitima y'abantu ni remontada ya FC Barcelona na match ya Atukura na Leverkusen sino nta bishasha vyaje nijya remontada yabaye byatumye abantu bose umengo habaye biki canye harimo anje nini cyane gose ahubwo je ko bwanje par rapport aba match yo ku munsi wejo nivyo rushobora gutoronka spectacle canke ambiance nk'ibyabaye ku munsi wejo ariko match ziri mu anje ahubwo je no munsi nzifata nk'uno munsi oya wafatiye kubimaze kuba kuba anje navuga urabona hariho nka match ya Monaco na Aston Villa resultat zayo Atalanta gutsinda bitsindo bitanu nubwo Storm Graz nayo nari ntoya mu kabitano kuri Atalanta ntoba upfa kuvyiyumvira wagarutse andavuga ikarata zitukura zabonetse muri zinkino naco nikindi kintu umuntu ashobora gufatirako ariko kandi nk'izi match za Etoile Rouge PSV bitatu kuri donc ni journée yabonetsemwo ibitsindo byinshi ni journée yabonetsemwo amakarata menshi kuza gushiramwo niyo remontada kikibira shoboka ko mu nkino zigize byinshi zisiga yoba irimo kuko ubu tuvyita n'ubutigu bwa nyuma imigwi yose ivuga ati swat hariho imwe iri kurarondera qualification parmi les 8 ibe qualifié d'office muri 8e de finale iyindi ivuga ati turi hariya munsi tugwane turabe ko twoja muri barrage rero nico gituma uwabonye ku munsi wejo imigwi yose yitanga nimba ufise inota rimwe cyatatu wavuga uti reka ngwane ndacasika urukino rumwe ndabingere vyogenda nico gituma twabonye 1 hava ibitsindo vyinshi ica kabiri hava amakarto kuko habayeho kwitanga kurengeje kubakinyi urazi umuntu wese ngene abonye ari ubutigu bwa nyuma no mwishura abizi muri 3e trimestre ubona abanyeshuri biga kwiyahura kuvuga ati aha nagatsika nyuma naba rero uravye ingene za Atletico Madrid zakina uravye za Monaco zakina no butigu bwa nyuma naco gituma uretse uno munsi nuno munsi donc ivyaraye bibaye birafisa bihuriye ni journée bari bagezeko yego cyane gose reka sozerera imwe igituma habonetse mu bitsindo byinshi bifadikanije n'iyi forma shasha Champions League kuko ubu unye karatwarura ku mapure ku mice iya mbere iya kabiri asohoka iya gatatu igenda muri Europa League iya kane irataha no kuvuga ariza no kira journée za nyuma zigiye kuzibira kuri zirondera inota rimwe hanyuma zibandanye muri Champions League cyangwa zije muri Europa League ubu ro haje classement no kuvuga n'urutonde no wa mbere no wa kabiri no kuja ku wa nyuma ahubwo numva amatsinda no byaba bifise yanje oya ahubwo rero urana no bifise yanje gute ubu ni classement iyo classement n'abantu wa mbere wa kabiri uja ku kangahe gushika kuja muri playoffs no ugenda direct rero kuno banyi ubunye ama equipe yose akina nk'amafinale kuko ntavyo kuvuga ngo waja muri Europa League ntavyo kuvuga ngo uja ngurukoroka ubunye uni classement urarengana bakarifiye d'office cyangwa ukaja muri playoffs no mura ko biryoherwa ni forma shasha inatanga na spectacle rero turabona ko romani bwana engineer hari amakarata Atukura nivyo nariko ndagaruka ko na kike yari karavuga harimwo remontada harimwo gutsindana ibitsindo vyinshi muri rusange tutatarinjira mu rukino rumwe ya journée meze gute yari uvuga gute muri rusange novuga ngo journée y'indwi ne y'umunani kare muri forma yaheruka nkuko Blaise aje kubivuga hari ahantu hari ama equipe yamaze gusezererwa nubwo nubahari nka Leipzig iraza gukina saa moya na nusu ariko na 45 ariko yaramaze gutaha byaraheze mugabo cette fois-ci ni yamaze kuba qualifié irashaka ku maintainer kiye kibanza c'8 muri ziga z'8 hagerageje kuba rotation kuri Liverpool cyo nagerageje kuraba ni Atletico Madrid ya Rose carton rouge ariko ikomeza kugwana iratsinda n'urukino nubwo nijya equipe ya Rose carton rouge ntizaboneka umwanya umwe kuri Barcelona turaza kuyigaruka ko kumbure ariko nigitangaza ko ku munota 77 abari 4-2 ariko karangiza match ko bitsindo 5-4 novuga gute Liverpool match yayo ari nayo je naravye ku mugoroba hanini ya partie nini y'urukino batsinze kandi rire ya Rose Rouge nibaza ko Jonathan David ari sezo yiwe ya nyuma muri rire aragaza urwego rwo guhangana namba yaratsinze Real Madrid
atsinda Atletico Madrid agatsinda akaba yarayatsinze Liverpool ndavuga ku ruhande rwiwe biragaragara yuko hariho akeneye yindi challenge ya equipe isumbarire yitwa rero engineer burya abantu ntibazi kuri engineer canke nibake babizi mbone kubera ko petetre nabikoze mu misi ya mbere turacari kuri ico rero c'ukuntu Ange yari meze reka ngende kwa Alonso kuba ari journée yindwi uno musi haza kubandanya iyindi parti y'iyindi migwi no musi izindi match icenda kuri journée ya nyuma y'umunani zizoswa zikine cyo kuri ibi bintu twaraye tubonye ijyamiriro twabonye itegezwa kuboneka ngo nuko bariko bakina kanyuma ahubwo ho izorushirizaho niko nje ndabibona kuko ino journée wogenda ukaraba novuga mu yandi ma journée yose niyo journée novuga yajemwo vibe yari se vibe idasanzwe raba nka match nuko mwe wagiye muradondaguriza izindi match ya Bologna na Dortmund yagiye muri mita ari gitsindo kimwe cyabo ariko Bologna ni equipe ya nyuma hari yakubise remontada mu gice cya kabiri match irangira ari D1 intsinzi ya Bologna ni nayo ntsinzi ya mbere ya Bologna ariko raba bayironse kuri equipe ye kuri Dortmund iyi ni Dortmund yagiye itanga akazi gadasanzwe ku yindi migwi rero nta wakwibaza yuko Bologna yoje gutsinda Dortmund kuri no journée yindwi yaratsinzwe na n'utu equipe sinzi twa hari inyuma hari twi Brest twaratsinze Dortmund nako twaratsinze Bologna ushima byabikaze ibyo uvuga no mumenyeza yagiriyemo umumenyereza wa Nuri Sayiwego yagiriyemo amazimisi agira resultat mbi rero ugiye kuraba ino journée yindwi ni y'umunani yego two kwitega nk'ivyo twaraye ko kwitega imiriro gusa niko no bivuga reka rero tubanze duce muri resultat kugira ngo tuce tuza mu rukino rumwe uko zari zikomeye kose nazo zarutanije uko zari zimeze turabona ari abari kuri Buja TV n'abari kuri YouTube channel avantage bagira kurusha uri kuri FM nuko ivyo tuvuga banabibona ivyo tuvuga baranabibona rero Monaco na Aston Villa reka duhere ngaha reka tubanze tuvuge resultat turaza kuza ku rukino rumwe Monaco yatsinze Aston Villa ku kibuga cayo kimwe ku busa ca Monaco Aston Villa yanaherekejwe n'uriya mu Prince William Prince w'Ubwongereza umuhungu wa Charles uyu mwami w'Ubwongereza ubu umwuzukuru wa Elizabeth akunda Aston Villa cyane ibaza gukunda Aston Villa ku buryo unayiherekeza ku kibuga nka nkiriya Louis II ya hariya mu Faransa uva ko ifitiye urukundo rudasanzwe umugabo yamuhemukira atsindwa no mupira nibisanzwe nawe ategezwa kuvyakira Atalanta yashobora gutsinda Sturm Graz ibitsindo bitanu kubusa Atletico de Madrid batandukanye na Leverkusen ku kibuga cy'imuhira ibitsindo 2-1 urukino rwabonetsemwo ikarata zitukura zibiri ku mpande zose. Benfica yatsinzwe na Barcelona ibitsindo 5-4. Iyi rero nayo ni match tuza kugaruka ko mu buryo bwihariye. Etoile Rouge canke Crvena Zvezda yatsinzwe na PSV Eindhoven ibitsindo 3-2. Liverpool itsinda Lille ibitsindo 2-1. Club Brugge na Juventus batandukanye ari ubusa ku bundi, mu gihe Slovan Bratislava yatsinzwe na Stuttgart kikatari yahaye amahirwe jo kubera imaze igihe yitwara neza yabuze aho ahera mu kuyiha icizere. Bologna nayo yatsinze Dortmund ibitsindo 2-1. Reka duhere kwa Monaco mu nkino zabaye kare mu majambo make. Monaco yatsinze igitsindo chambere ari naco kimwe cabaye mu rukino ku munota w'8. Umuhungu yitwa Tilokera yashoboye gutera umutwe, ariko kandi uriya mugabo yitwa Singo aca marira n'umutwe nyene kibaye ikitsindo kimwe ca Monaco. Match iraba abantu bitega ko Aston Villa ishobora kugaruka Alonso, ariko byarangiye uko ni match ubona ko bagerageje kugira gestion nziza cyane gose bano basore ba Monaco. Uravye kuva aho baronke igitsindo hakiri kare, wabona yuko Aston Villa yoronsa mu ayo mahirwe kumbure yo kugombora ndetse no gutsinda ibindi bitsinda, ariko ugiye kuraba by'ukuri bagumiwe cyane gose. Yari equipe ya Monaco nabonye yari sude cyane, physiquement bari bameze neza. Wabona yuko basore ba Aston Villa babuze solution nimwe. Ugerageje kuraba guhera mu igori rya Monaco, umunyegori yari mwiza, ariko by'ukuri
n'ama occasion kumbure novuga waragenda ukanaraba suko Aston Villa asumbije ama occasion Monaco oya haba na Monaco yagiye bana basatiriye cyane gose rero twabuze equipe ya Aston Villa uko twari tuyizi muri rusangi byumvikana ko kumbure novuga ino equipe yaje ifise objectif kanaka yo gutsinda koko kandi babigaragaje rero bana yana mahigwe Monaco cancane Aston Villa malgré gutsindwa yagumye muri munani ariko yari yatanguye novuga higano imeze neza kuko twibukanye inya Aston Villa yageze ku match 5 yose ya mbere bataratakaza n'inota na rimwe kugeza kuri journée ya gatanu bari bafise 15 na equipe oya ni kuri journée ya kangaye kuri journée ya gatatu gucyonye bari bafise 9-9 na Liverpool gushika naho rero batangura kuza baratakaza mu kunganya iyi ni Aston Villa yatsinze Bayern Munchen tuvyibukanye Aston Villa yatsinze Bayern Munchen navuga ati no equipe irinzi tsinda Bayern ni bande bazoyihagarika ariko uko biri kose ni equipe ubona ko Monaco vyukuri yakoze ico bategerezwa bagerageje kuziganya igori ryabo gushika naho barangiza bameze Kiki ni victoire iri mérité kuri Monaco ariko ni déception kuri Aston Villa ni deception kuri Aston Villa kuko uri kuraraba ni Aston Villa yaciva muri les 8 premiers oya irimwo goshika ubu ishobora kuvamwo ubu yacive ya 10 oya irimwo yacive umunani ko yari yindwi icive umunani ishobora kuvamwo avec les résultats z'uno munsi ico novuga kuri iyi match ahubwo Monaco niyo y'icumi Monaco yavuye kuri 16e place ija kuri 10e place rero c'est un exploit kuri bo bakoze ico novuga kuri iyi izi match ni match zerekana novuga yuko l'expérience de la compétition Aston Villa kumbure ubukomezi bw'iyi competition ni bumenyereye cyane contrairement na Monaco ntiyabiheruka voilà ari abantu baba babona ngo kubera ko equipe ivuye mu higanwa rikomeye kurusha Monaco irakomeye ngo biki ariko iyi competition Champions League nyinshi Monaco 40 batagiye Champions League bameduzenya turaza kubigaruka ko ngaha tuvuga kuri za Leverkusen na Atletico Madrid harakaruka kaboneka ko umuntu amenyereye nico mbona kuri Monaco yerekanye navuga ati turi muhira twatsinze igitsindo ariko tugegeje kukigarda ariko uri kuraraba ni Aston Villa yadominye match yose ariko les occasions zibanke Monaco irabadomine ariko irakira ama occasion ariko igarda ca gitsindo byumvikana hakoza akantu nibaza kubwanje ko kumenyera la competition kuri yo migwi ibiri tandukanye Monaco ishobora kuyimenyereye plus que Aston Villa iheruka après 40 byumvikana ko si bimwe rero ibi ni vya bindi kuko bafise Monaco ifise match ikomeye izokurikirana inzodomira izohereza ko hama Aston Villa mingizokina nande ni equipe izokina Celtic kumbure ngaho bazokina bita nkuko abandi babikoze kugira ngo barabe yuko boshobora guma muri les 8 premiers ariko bizobagora kuba batakaje match ya Monaco. Muyamba hari ico kwicuza kuri Aston Villa mu rukino gwejo Aston Villa si vyejo gusa uri kuraraba n'inkino gize imisikina muri Premier League harimo deséquilibre hagati ya attaque na défense kare bari bafite defense imeze neza ariko sinzi impamvu bahora bizera Tyrone Mings namba ari ari kapitene wabo ariko hari abakapitene bicara kuri bench je franchement mbere kuvunika ntabwo yankuvenka inyuma yo kugaruka kandi ubona defenseur akora amakosa ku buryo nabonye Diego Carlos bamugurishije ufise uyu mu Espanyol Seki Portoles ukaba ufise nande na Ezri Konsa nukuraba partnership defense centrale hakomera partnership ntihakomera umuntu ku giti ciwe hashobora kuba umwe akomeye ku giti ciwe n'undi akomeye ariko bikana bivuga ngo aracafise igikorwa cyo kuraba gukosora mbega babiri bajana muri ya defense ninde nande sino attaque yabo yaba uyu musore Watkins akagombogwa na Jeden uyu musore w'umunyakolombia hagati mu kibuga ba Rogers ba Kamara Rogers ameze neza hari undi musore yagize ikibazo witwa ni Onana Onana weekend umunya Ecosse
agize imisata agaragara nawe yababaye urabona ko ni ekipe imeze neza ariko ku by'ukuri biramugora cyane koca mbega kuri gatatu ndahatanguza Dinye canke ndahatanguza uyu musore bavanye muri Chelsea yagoye cyane ku match ya Arsenal pour dire ni na exploit bakoze kubona ari nabo 8 ntawo bagaya vraiment kubona batsinzwe na Monaco kuko hari izo batsinze mbere franchement namba Man City rekabana n'ubuzima kuri 22e place ariko bo Paris Saint-Germain ya 27 batsinzwe ariko ntawo toriwe ngo abatere Blaise niki wakuye kuri Monaco niki wagaye iyi ekipe yitwa Aston Villa ni sinza kuja kure y'ibyo bamwavuze mwese ariko ndashikiye gucabuzwe na kiki experience muri Champions League nibyo ino ekipe Aston Villa tuvuga Champions League iyi ekipe ifite igikombe ca Champions League yatwaye mu myaka ya kera ariko nituvuga amateka yoza yisunika pour le moment ariko navuga ko umwanya yuko mu kintu ko umwanya kinsigiye cyangwa kuri Aston Villa kibasigiye bwa mbere ni Emery Unai kuva mu mpera z'ukwezi kwa11 yagize ibibazo byinshi by'abakinyi notama nk'abagiye baravunika wabuze nk'ubu nyamaze imeseka ariko agerageza kugira defense yiwe ashyira mu bitwa Ezri Constant no bitwa Menshi umwe namaze imese yaravunitse rero kugira ngo asubire kuri ya forme biragoye cyane gose n'umukinyi w'umukadre kumushira inyuma byamugoye cyane gose kuri we ni solution zimwe zimagiye gufata kuri we kuko urazi ko n'uwitwa Oli Watkins n'umukinyi kumakoza muri yabaye mu top scorer mu gihugu cy'Ubwongereza matsinze ibitsindo byinshi niyo fatigue yari mu ntango za Premier League afata ingingo yo kumisharika akinisha abitwa uno mukinyi yitwa Dilam bivanye nyirana match yakinye neza Champions League igihe batsinze mu gwa Bayern Munich ariko nyuma yaho onye witwa John Dilam muri Premier League canke muri Champions League nubwo amaye umwanya ukwiriye nta byinshi agira mufasha negose no bakuru to Emery Unai sinovuga ngo ikimusigiye bwa mbere muri Champions League bwa mbere nuko nukubona yakombata nimba ageze muri le 8 premier bagiye kuruma babaye qualifié d'office bishoboka kuri we nukwitegura neza cyane gose akaraba eske manda nkinisha gute zotegura gute match zokurikira muri round yindi muri Champions League sino nta makosa menshi n'umuta kuri Emery Unai yagize ibibazo nk'ibyo abandi bagize izabizo mvune canka ziyabafatiye ku bakinyi sirimuna neza yuko yari gutanga zino match nubwo nawe match za away zamugoye uko yatagaje mengo match mengo ya Club Bridge mu Birigi ya Club Bridge ataga nizo mvune nyinshi cyane gose ngo atakaza ino match ya Monaco ari away kan birekana yuko nawe ari cigwa kuno match muhaye yuko match za away yogenda kuzikorera ko no gutegura match za away kuko uri muri no qualification bene zukina mu 3 niyo bikwiye kugira ngo wonka mu 3 iwanyu gusa babishikere yuko unaronka mu 3 uri hanze kuko umwanya nta byareko turi gihari bari beza rero bano basore guhera mu mwigori no munyegori wabo Majeki kuza kuri Tilo Kerer hamwe na Singo bari bagize partnership nziza cyane nkuko mboya mbaye reka yivuga bakini partnership nziza ariko Minamino nawe yari mwiza cyane ariko kano gasore kakanyamaroke Agliushe kari keza cyane nako nyene nakakinyi keza cyane ubona ko bari ko bano ba Ben Segir bose bari abakinyi beza ba Embolo Ambolo kabisa nawe yari mwiza cyane uri kuraraba muri rusangi Aston Villa barushijwe nana muri Champions League wifise n'amateka meza muri ko nibyo yigeze gukora Man City 2016 ese Mbappe nabandi ese amateka meza iri wabo ico iri bura ka generation keza mu cyangwa kuri izi match mu bisanzwe hariho ama equipe zigora c'est-à-dire kuri gestion uravye nka turabe kuri Aston Villa urazi ko Champions League gitangura Aston Villa mu kibazo ca mbere bari kumwe na Liverpool uravyumva mu kibazo ca mbere ariko rero ingo atsinze nka match 3 zikurikirana vyumvikana ariko ikibazo caciye kiba Aston Villa mu kibazo ca mbere muri Champions League iri muri Big 4 muri Premier League iyo gestion yo kujera izo competition zibiri birakugora ko usanga utabimenyereye rabo no munsi Aston Villa yasubiye inyuma muri Premier League kubera iki Newcastle nta Champions League kurakina Banamafu nta Champions League kurakina
bari kumwe nande na Man City yo irabimenyereye urumva iyo gestion ikikugora mbega mfata mpebahe nico gituma ubona ngaha kiki aravuga n'ikintu gikomeye kubera izi ni equipe Alonso zigenda muri Champions League zitabizika kuri ya mwanya wa kane none effective yabo abari ya effective yabo ihiganwa bashize imbere abari championa noneho muri mercato imwe kwiyubaka ku buryo baronka effective icija guhuza Champions na championa kandi yuko naho yandi mahiganwa bayakina kiki yaragarutse ko n'ikintu gikomeye cyane nibaza rero ko tutaza guca mu match yose ariko tuganire kuri match ya Atletico Madrid na Bayern Leverkusen ino match yari abantu bari bibaza yuko Leverkusen bishobora kuyorohera kuja gutsindira kwa Atletico Madrid ariko mwavuze yuko rimwe na rimwe hari gihe wubaho umuntu kubera ko ivyo bintu abimenyereye kukurusha Alonso ni match Atletico Madrid yari ya pleine confiance uravye novuga resultat bari bamaze imisi bagira bari kuri serie y'ama match agera kuri nka 12 yonye ariko muri weekend barahagarizwe muri weekend bari batsinze weekend mi championa ni nacho bari batsinze mu championa na Leganés igitsindo kino kubusa yari deception iyo serie yahagarizwe uko niyo mpamvu benshi bavuga bati ya Marat ariko uko biri kose ni Atletico Madrid yategeza novuga kugira ikikosoye muri Ligue des Champions nabo nyene bari bafise resultat mbi kuko hari match novuga bagiye baratakaza batategeza gutakaza yumvire nko gutsindwa na Lille uri muhira uri muri Rwanda ariko ukaza ukagenda hariya kuri kwa Benfica bakagutsinda ibitsindo bine equipe nk'iyi equipe imenyereye rino championa rero byari ngombwa yuko igira ikikosoye nibwo novuga bari bafise match dasanzwe ino equipe ya Leverkusen nayo ariko ugiye kuraba hampare novuga yo mumenyereza mwiza bafise ndetse n'abakinyi ariko rino higana naryo uri umuntu w'umukambwe nka Atletico Madrid utegereza novuga kugira ico werekanye usumbije novuga ni kakantu nyene twari ko turavuga kaka experience rero nitwo yifatira novuga ku bakinyi bamenyereye ngo cyane gose rino higanwa ahubwo izina rya equipe nico je shimikirako izina rya equipe novuga muri rino higanwa birakonta cyane gose kuko nimba turiko turavuga ino Barcelona ntabwo Barcelona ifise abakinyi benshi bafise Ligue des Champions ntabwo aba izi zose za Atletico zifise iri no muri nke wari ufise abakinyi bakiri bati ariko wowe urumva yuko uri umukinyi wa Barcelona urumva yuko uri umukinyi wa Atletico hakagera yaho nyene stade yose vibra hakagera yaho hagera iminota uvuga ati abakinyi bose biyumva yuko intsinzi tigeza kuboneka rero ni biriko birafasha ino migwi iyo experience rero muri no Ligue des Champions ariko marere kuri no migwi kumbura usanga ari bwo bwa mbere bakinye Ligue des Champions canke atari incuro nyinshi batarimenyereye cyane gose nk'izi za Atletico nk'izi za Bayer Leverkusen sugo equipe ari mbi ya Bayer Leverkusen ariko birashika yaho nyuzugwa na equipe usumba wanashima na effectif ariko bivanye n'izina giyo equipe ugasanga uratakaje match ku buryo utari kuyitakaza buyamba tuze gato urumva hari iyo ugomba kuba equipe ikomeye bigusaba ibinyene kuja kurokirita champion du monde gutora umukinyi muri equipe twara Champions League iri kumwe no mukinyi ifasha nubwo atangura mu kibuga amahera Atletico yaguze umukinyi yitwa Julian Alvarez bamukura muri Manchester City nibaza yuko kuri uno mugoroba preve yabonetse ibitsindo bibiri batsinze uno mugwi wa Bayern Leverkusen byose byatsinzwe n'uyu mukinyi kandi kuri travail ubona yuko igaragara ni ikintu kigaragara ni umukinyi Alvarez uravye bamugura muri River Plate Man City akamugura miliyoni 15 kumugurisha miliyoni hafi 90 tugiye mu buryo bw'ubudandaji baradandaje kuko ziriya ni entreprise ziriya ni institution bagomba kwekiribra ivyo winjiza n'ivyo sohora ariko ugiye kubiraba neza n'umukinyi afise yakora igikorwa mu mwaka weze muravyibuka asubira Kevin De Bruyne ari mu mvune pour dire izi ngorane Man City rimwo zo guhora atakaza Kevin De Bruyne uba wibaza yaba kirimwo be n'uyu musore ari muri Chelsea burya iyo wikuye ikintu akesha gihe ariko kazima barosa ayo mafaranga umva rero kuri Atletico Madrid ahubwo nibaza ko
ariko aratanga bike paraporo n'ivyo umumenyereza propose nka je sinkunda je ya Simeone igora abakinyi benshi hari abakinyi benshi vyagoye ko biyadabuta muri yo kandi barabahinga yego kandi ifise abakinyi baba technicien terma ku buryo ibigera kuri vyinshi gusumba ariko iyo hageze pardon iyo hageze aho uyiharuje canke ikaronka ikarata itukura nica yerekana iyo caractère ko sinzi ko ari kubera ko yakoze stage kwa Mourinho ndavyibuka ko yakora stage kwa Mourinho muri Inter 2010 uyu mumenyereza Mourinho akiri muri Chelsea abantu baravyibuka arigiye yakoresha entraînement equipe imwe kwiye yindi idakwiye akabwira ati ushobora kuronka ruje hakiri kare muzugwana gute donc yakina kuri rouge no muri entraînement no muri entraînement yarabiteguye ije n'ikintu gishobora kuza demo marotre muri match mugari wawe buryo ugiye kurama bamenyereza bashoboye gutsinda match bari igice Mourinho ni wo musaza Mourinho mu bambe uribuka ntumukabishe ko muha carton na AS Barcelona muri 2011 2012 uravyibuka 2011 no yari 2010 yatwara igikombe ego kuko yaciye twara igikombe ni kiriya gihe ariko ari muri 2012 ari muri Real Chelsea yari ifite uwundi munsi uriko urumva ni Chelsea yakubwira ngo ni mukore entraînement mwe muri 11 namwe muri 10 ndabe ingene muzogwana ndabe ingene mushaka kuzibira izo espace zo mukita hari yavuye Atletico Madrid rero na caractère ya Simeone ubahaye carte rouge hari ukuntu bagwana no gushika kuri uriya mutama Griezmann ukabona aragwana ikindi kintu credit kuri Atletico Madrid equipe ishobora gutakaza abakinyi bashika bane ndegwako iyo bagura ntahunze nka Samuel rino sinzi iyo yavuye ku mugoroba bari kubakirisha bikitwa gala hari uwundi yari karakina iburyo kuko naho Mourinho yari muri defense ya batatu haragakinyi kari hagati mu kibuga Sekibali yose wewe menga bamukuye muri B laba ni equipe terma ifise umuntu arokita neza uravye ingene Courtois yagiye bakaja kuzana muri B burya yavuye muri B ya Benfica umugardie wabo uyu wabo Seki Oblak n'abantu ugiye kuraba equipe yatunze abanimero 9 beza ugiye kuraba equipe yakutunza abazamu beza ugiye kuraba equipe yatunza abadefenseur beza wamubonye muri stade Miranda sebere bya equipe ya Atletico Madrid kuza rero igakina na equipe mbona uyu mumenyereza ari muri radar ya Real Madrid Alonso hari ukuntu yahinduye na gahoro kuko y'introduije ntuze ya introduije uyu mukinyi yavuye muri Paris na Leipzig uyu yari karakina kuri kabiri ya Tanzania Mukiele merci Nordi Mukiele hanyuma acahindurira umwanya uyu mupeti agenda nk'indege w'ubu Holland Jeremy Frimpong Academy ya Man City ubu ari karakina mu mugongo wa numero 9 ku mugoroba yirengagije aba numero 9 biwe babiri Victor Boniface bena Patrick Chick akaja gukinisha Nathan Taylor na Tayafisi nabataye umushoye muri Diwere imbere ya ba Jimenez abakinyi barebare yahinde hajya hano franchement je ufise aba numero 9 bawe bose barakomeye uyu munya Boniface ufise Patrick Chick umunya Republique Czech kubera kuza kuzana Nathan Taylor na Tayafisi arehana Ngoro Kantengira ari no kuntu basa nabonye harimwo amayerera agenda kora agenda bricora na mayerere nkunda kubona na baba bakocha baba Espanyol barabricora cyane ari navyo kenshi umukocha wa Arsenal agenda ndamuziza kandi azohora nawe arabizira kuko azohora gwana n'igikomba akibona uko takibona aba abanya-Israeli mu majambo makeya ndiko ndaraba Atletico Madrid vraiment bravo yakoze akazi kadasanzwe hanyuma nibaza ko Real Madrid bivanye na je a propose ujya mumenyereza ntarabona n'iyindi nibaza ko bazokwiyumvira kabiri kuko bijya bintu kuva Real nayibona navyo mbona sinzi ko mwe mumaze kubibona defense ya true sinzi navyo nzi Kiki na Blaze mufasha kino kintu malgré uko tuvuga experience yose ya Atletico Madrid malgré uko mbuyambaye yavuze inguvu za Atletico zari ziri kuba babaye igice nk'iminota ingahe 50 ndibaza kuva ku munota wa 25 gushika Atletico 70 na Atletico niyo yariko ikina ari igice
ariko Leverkusen nuko tuyimenyereye nuko twayibaza kiki wewe banakwiye ejo yibaza ko Atletico Leverkusen yamugoye nugu pronostica ino match yibaza ko Leverkusen shobora gukora igishoboka cyose igakura intsinzi hariya ntabwo ari deception kuri Leverkusen kutitwara neza imbere ya Atletico Madrid yamaze igihe kinini ari igice ni deception ikomeye cyane gose ico novuga ibintu bitatu icambere iyi match ikintu cabaye ndibaza mwayiravye mwabonye yuko muri les 25 minutes dufate wasi mita yose iya mbere Atletico Madrid yari kuri sufra ntibashobora kubona yuko bonagera ku igore bagatera mu igori ariko igihe cyose baguma bataka ari Leverkusen yataka ariko mwabona yuko uwiswe Simeone afise ukuntu ahindura ibintu gushika navuga ati ebana ibintu ngene bimeze turazwa kunza kuzibira ariko Leverkusen kenshi baguma baca kurinde uyu mukinyi Grimaldo akina ku ruhande rw'ibamfu ariko bakibagira Frimpong hari ariko ashaka fa Frimpong yaronga umupira wazana ikintu danger muri defense yande ya Atletico Madrid ico ni kimwe ico no kubwira bamaze kuronka ikarata itukura we yumvira umuntu ariko arasufra urya muhungu Barrios yabisha bariko barasufra aci yakora ikosa itanakenewe nta danger yari hari akurikiye umukinyi ya Frimpong nyene yahonyoye amuhonyora inyuma bitanakenewe aronse carton rouge abataye muri erere ariko ko mara abakinyi bazi kuzibira bagirageje kugwana ikintu rero cerekanye novuga ku ca kabiri Atletico Madrid kuko dusanzwe dufite bafise kakantu ko kwitanga ko gukina nabi kugira iki Leverkusen abakinyi nabo kubera batanguze barabenerva nabo bace batangura kwiyenerva bakina kuri ritme yabo nico gituma wabonye premier mita habaye carton jaune zingahe zitatu butari zine urumva muri ico gihe ni umukoca acaja mu ngora navuga ati nkura mwonde nshira mwonde abakinyi danku batatu bashobora kuronka carton y'umuhondo muri premier mita deuxième mita bagarutse ikintu cabaye wabonye yuko aba Patrick Chikibi bagira bahindura ibintu aragerageza kugira amarotation makeye ariko ikintu cabaye bagumye muri Aston turacari ko dukina kuri ritme yabo baja kuri ritme yabo ikarata itukura ibirabonetse urumva muri ico gihe Atletico Madrid yacivuga ati okay ubure turangana reka dukine icaciye kiba ngaruka kuri uyu Simeone ikintu yakoze amaze ko ikarata itukura yavuze ati uko biri kose ndiko ndabamenasa gushika navuga ati ngira nkinishe batanu bane umwe wewe Ruyani Alvarez gerageza ugori defense yabo ariko abakinyi uyu muhungu wiwe ambwa ati dugara imipira ugiyermo Simeone nabandi hayati dugara imipira ikintu cabaye amakarata tukura amaze kuba banganya nabonye ikintu novuga ko mpereze ku ca gatatu uwiswe haciye haba ikintu ciswe gute haba ikintu ca experience ku bakoca uwiswe Xabi Alonso machi yaciye mugora amaze kubona ko Alonso ikarata itukura niho rero haciye haboneka kuri Simeone kubera sanzo bimenyereye la gestion y'ico kintu kujera carton rouge no kujera defense yiwe ababwingere bataka niho yaciye amwicira mwabonye yuko vers la fin ya match asigaye 15 minutes Atletico Madrid ko rataka gose duhavuye muri gitsindo batsinda igitsindo vyumvikana yuko hageze ahantu ukwitankwa Leverkusen muri premier mita muri deuxième mita harabaho kuruha birabaho ariko deuxième mita igeze hahandi hari hageze ko bashiramo inguvu Atletico Madrid yacishiramo inguvu bo bisa kumenga bakoresha inguvu nyinshi la gestion ya match yamugoye uwiswe Xavi Alonso ariko uwiswe Simeone kubera experience afise abimenyereye amusumbira ngaho aramutsinda biramworohera atwara victoire iryoshe kuri bo ariko ni kintu ari échec ari déception kuri Xavi Alonso kuri gestion ya match yagize uno Blaise nariko mbaza hinge gato nariko mbaza kiki kuco atre ino equipe ya Leverkusen yo kwicuza kubera ko Atletico Madrid yakinye ari gice umwanya munini kiki agarutse cyane ku nguvu za Atletico zatsindishije Leverkusen ariko Atletico maze kuba igice ni hariho possibilité zuko Leverkusen karakajyo ko kuyica mu ryahumye bakabatwara amanota 3 malgré que Atletico yari Wanda Metropolitano biragoye cyane gose Atletico bino bintu ibibayemo ishaka kuzibira ikwiye cyangwa ishaka kuzibira idakwiye kandi igatsindwa ari wese turabizi
reka twifashishe zino statistique kugira ngo mubyumve neza. Iyi ekipe ya Atletico Madrid uno mwaka muri saison imaze gutsinda ibitsindo 14 muri ta additionnel, nukuvuga mwanya ukongera. Ibi rero mu munyerezo yo cyane ekipe nkiyo onye bivuze ngo hambavu ivyo tuvuga byose ifise na mentalite y'ukudaheba, mentalite yo kudaheba. Ivyo Atletico kuno mwanya nabizi rero nka Xabi Alonso ivyo bintu ateza kubitegura muri match. Eske ekipe amenze bizogenda gute mwumanya kuva ku munota 90 ekipe point for yawo ni iyi. Iyi ekipe Julian Alvarez atsinze igitsindo ku munota 90, bari batsinze igitsindo ku munota 96, batsinda Barcelona match witwa slot match go mirangine gikibatsinda Barcelona. Griezmann kandi yaratsinze igitsindo Sevilla ku munota 94. Alvarez yaratsinze igitsindo ku munota 96 bakina ikipe yo muri ari muri mikombe c'umwami, ikipe yitwa Callejerono. Ubu bari batsinze kandi igitsindo kuri Valladolid uwitwa Slot. Korea yatsinze igitsindo Paris mu munota 93. Uwitwa Angel Korea yatsinze igitsindo Real Madrid mu munota 99. Unavyibuka? Uwitwa Alvarez yatsinze igitsindo Celta Vigo ku munota 90. Uwitwa Gris Jimenez yatsinze igitsindo kuri Leipzig ku munota 90. Uwitwa Alvarez yatsinze igitsindo Valence ku munota 94. Uwitwa Korea yatsinze igitsindo Bilbao ku munota 92. Koke yatsinze igitsindo Girona ku munota 94. Ibi byose baje kuvuga bisigura ubuzima Atletico muri mwaka ibayemo. Ivyo rero kuno mwanya amakosa ari kurinde, amakosa ari kuwitwa Xabi Alonso. Burya mu gutegura match utegura ibintu byose bishobora kuri match suiva y'ukuntu wagira analyza. Ubwo na Blaze ntabwo tubimuta ko kubera byamushikiye gusa. Voilà, oya kumushikiye gusa byashikiye benshi. Ego. SK mu gutegura match yiteguye. Donc yategezwa kuba azi ivyo Atletico Madrid ishobora gukora afatiye kuri izo statistics. Voilà, point follow yiwe. Abana bariya inyuma y'urukino ngiragira tugerageje kwivana abanya Debar zirutse bakora kuri LMC kuri no match. Ego. Xabi Alonso inyuma yo kumakweze gutwara igikombe ca Bundesliga. Nibyo ntiyafise squad nini cyane gose, squad nka Bayern Leverkusen ni situation imwe nkimwe twavuga kuri Aston. Iyo twavuga kuri Aston Villa. Equipe nziza zimwe nziza nyene umuntu atavyiteze ugasanga zigize exploit nka sezimo cyangwa sezo zibiri. Nibyo yagize exploit witwa Xabi Alonso. Inyuma yaho onye deception ya mbere yabaye kwita Xabi Alonso no munyereza yabaye umunsi takaza finale ya Europa League atsinzwe na equipe ya Fiorentina atamuntu numwe yaravyiteze na Atalanta na Atalanta bitatu kuri byose. Rero nyuma y'ubu nivyo yongeje contract ko nyuma y'ibi inye ibiro bije kwerekana ko byukuri ari umuntu mbuyambaye akibuza ati numwe mu bantu ariko aramboga giza na equipe ya Real Madrid. Uno mugabo nivyo ashaka kubise tushe nziza ko tubonye amenyeza benshi generation yiwe baje muri coaching bashininga muri buno buryo, ariko bageze kuma equipe muri classe ya mbere bikabagoreraho. Kubwanje nivyo bagiye assistant n'umunsi mu gatondo yapanze equipe nabi kwicarika bitwa Victor Boniface amaze bise panga equipe nabi ya Bayern Leverkusen vyerekanye n'abagiye barasesangwa yo kuno mugabo kuno manya n'ubwace yoti yogera muri Real Madrid hatari bwagere kuza ko umuntu amuyumvire yuko aza muri Real Madrid tutitaye kuri performance yagize ku makweze mu gutwara. Ariko Blaze ubwo twoca tumujija ku match imwe oya reka mvuga tumuje kuri match imwe si match imwe kuko eske nyuma gutwara Bundesliga ivyo kuri mama akaza kuweza gutuma muri Bayern Munich muri Leverkusen ari nyuma ya Bayern Munich amanota make kandi biragoye ivyo biragoye kwa imbere byose biko biraza kuri manje nahunza gika muri equipe y'abafise umuyobozi wayo ni Bayern ya championnat yo umuyobozi wayo ni Bayern ariko kandi muri rusange iciza kuri uyu unye nuko bavuga ko ufise saison mbi. Oya iciza kuri uyu Xabi Alonso nuko iriya higana ramaze no kuri maîtrise ari voilà ina match zibahuza na Bayern arazitsinda wanashima match Bayern Leverkusen ikina na Bayern yiheruka yayitsinze urumva hariya mu Budagi twovuga yuko ariko gwego gw'iza rwa mbere niko twobivuga ariko ngiye kuraba sero turetse n'ivyo yarayuzamwo turambiwe no kumva ngo Bayern ni wazotwara igikombe voilà Monaco yazigacishamwo pimye kuri match mu Faransa niye Lille
ryari muri vuba iyi myaka nyene iheze ni yari Lille vuba yego Yari yari Lille na Monaco yari muri iyi myaka Monaco iheze ni Lille na Monaco Yeah. murumva rero nako ndavuga Monaco yari ifiswe no mumenyeza Christophe Galtier baca baramurekita muri Paris bambe ntuze Lille ego ariko turiko turamugereranya novuga ku rundi rwego rw'imigwi ikomakomeye uno mumenyereza hari akantu novuga ko hasi ariko aragaragaza kuko twaramubonye kuri match ya Liverpool wibuke match ya Liverpool n'indi match novuga twomupimira ko bakina bagenda Anfield Liverpool mutsinda kimwe ku busa ariko Alonso tumenye ko byari bitatu voilà byari bitatu tumenye no mugwa afise ni Leverkusen nivyo ariko Leverkusen nayo iyi Leverkusen nitwo kumatwikendera equipe yarafise mu mwaka uheze uriko yarabiyongereye yatakaje nigeze itakaza saison yose defenseur batakaje impamvu ndiko ndamudefanda uno musi yatsinzwe mugara cafise umwanya wa gatandatu bisigura saison nziza karagira ni match zibiri ariko aramaze gutakaza ariko ni wa kabiri mu Budagi nuwa kabiri mu Budagi kandi batamurusha amanota menshi rero ico tworomarka ni match imwe na ico tworomarka ni mwiza ku rwego rwa Bayer Leverkusen yaragira ariko kahari yanye ngo usinzi ngo nko mu burire ya Madrid canke hehe ivyo ivyo nitwo ikintu cyambere cyese nuko ngeze n'utakonkurizo yiwanje ikintu cyambere kitse ko Real Madrid tokora ikosa yokora niyo kwa muri piège nk'iyo Barcelona yaguyemo kuba utuzana umwana w'imuhira witwa Xavi Hernandez ngo ivyo tumubonamwo aho twoba tugiye muri ICJ nibisa kuko ikizwi coco hanyuma Pep Guardiola yaravuye ingenda kubwiye icyo tuzi coco uyu mumenyereza ntawo harira ko sezo yagize umwaka uheze atawundi mumenyereza numwe yayikotse meme yatwaye Champions League ivyo birabaho ikigira kabiri nuko continuité muri sezo igira kabiri turiko turayibona inyuma ya Bayern Munich no wa kabiri ntibamurusha amanota menshi no muri no Champions League yatsinzwemwo ubona ko agifise umwanya wa gatandatu bivuze ngo ushobora kuvuga abakinyi beza ushobora kuvuga ko yatakaje urukino umumenyereza mwiza oya gusa yatakaje urukino wari wese rutakaza yamakenga ndamugira ko ni system doje iriya system doje ntigo Real Madrid ni equipe yamaze gusettinga ivyayo guhindura filosofi y'ivyikina ngo uri Alonso ngo ruwabo voilà uraza mu byo basanzwe bakina basanzwe bamenyereye hanyuma ukabandaniriza system ya defense ya 3 ntabwo bishoboka hari nta n'ubundi munsi ndabona bigerageza ikintu akine 4 donc defense ya 4 bisose muri defense ya 3 ikintu mbuyamba ikintu twomenya iyo umukocha wese akinye na Atletico Madrid na conference de presse après match yamavuga ati c'est une équipe igoye difficile à jouer kuko niya equipe ishobora kuzibira pendant 90 minutes yose muravyibuka 2010 ngene Mourinho yakina kuri Inter Domira byarankaye kusho banagutsinda igitsindo kimwe kuri kigombore cyari yari kibazo rero vyumvikana umuntu wese akinye na Atletico Madrid yamagirize ngorane ico nova kuri Xabi Alonso kintu cyamushikiye nukuvuga ati okay je ndo mukocha ngiye ukina na equipe nde voilà face à une telle situation ndavyitwaramo gute mu gihe jewe kuko uri kurabiraba ni habe nakubwiye ati ni ya experience wowe uri kura dominer equipe mwese muracakwiye hama haravuyemo umukinyi abaskarto ko juta barrière sakirikare tu ne peux pas profiter ico kintu hajya hoho bahasamara uravyumva hama haciye hagera ahantu mwe namwe muronskarata itukura face à cette situation wowe utubijera gute uyundi yabijeye wowe wijeye gute byakunaniye mace bagutsinda naho nakuvye hari experience n'ijambo rimwe Simeone n'imyaka maze na experience afise yagaragaje ko iyo experience ayisumbya Xabi Alonso malgré ukuba umumenyereza mwiza kose afise reka tubanze tuze muri demi finale mvuze murazi yari yu nuko imbere yuko tuza kwa gosesangura match ya Barcelona tuciye muri demi finale ya Liverpool na Lille hanyuma Barcelona tuyigire finale Lille na Liverpool ibitsindo 2-1
ariko kandi abafaransa bagiye bafise ubwoba warumva n'ibinyamakuru vyabo barazi kugenda Anfield ico bisigura barazi ekipe bakina nayo ni sans faute ariko ekipe ya Lille yagezaho inatsindwa ibitsindo bibiri kuri kimwe muga yaronse na rouge ubwo ntitwovuga yuko Lille nubwo yatsinzwe ifise ico yogenda yivuga kwitamara mayi yagize Lille bagize performance nziza muri no Champions League kuko muribuka ko batsinze n'umugwi wa Real de Madrid ariko vyerekana yuko mu gihe bari wabo nabo bafise nizo nguvu zindi birumvikana kuri bo. Lille yatsinzwe na Liverpool iri wabo ariko yari ifise record idasanzwe kuko Lille yari kwije match 21 badatsinzwe kuri Lille nubwo agiye guhagarikwa rero na ino ekipe ya Liverpool bafise umunyereza witwa Bruno Genesio nibyo adafise ngira amateka menshi muri zino za Champions League ariko nawe ashahugura uwari wese arazwi cyane rwose mu mupira w'abanyaburaya bafise umukinyi agira ko bitwa Jonathan David yatsinze n'igitsindo ku mugwarire mbuyambaye abihereye ko ati simbona yuko no mugabo agiye kugumira mu mugwarire Lille ne ekipe tuzi ko ikunda gusohora abakinyi yanavuzwe cyane rwose mu ekipe ko umwanya mifuza basinzwe n'umugwari Liverpool byatangaje ko baje byantangaje match ku munsi w'uko Liverpool witwa Alan Slot yapanze ekipe yose atabyo kuregeza ko nubwo ari bamaze kuronka qualification kubito Alan Slot bizerekana by'ukuri ko ari ikintu ari nyota afise no mwaka ngira ko muri byakeneye gushika ko akeneye kubishika ko ariko arakonvenka Lille yatsinzwe na Liverpool nta gitangaje na kimwe ariko kandi by the way Liverpool yatsinze no match yaciye kwiza ko no mwanya match ndwi ata match nimwe batsinzwe bagiye gukina match ya ekipe ya Lille ataniyo banganije bagiye gukina match ya Liverpool ifise ibiharo byiza cyane gose kuko ekipe ya Liverpool zose yaditsinda yaruka gutsindwa igitsindo batsinzwe na ekipe AC Milan ko rabatsinda muri Champions League we batsinze biri kuri kimwe no kubaciye babaye Bugankes ibitsindo bibiri muri match kuri umwanya wazigeze naba ni intango nziza yo bitwa Alan Slot ndikuru n'aba mbere muri Champions League yerekanye by'ukuri no mwaka nibuza ko ico yerekanye kuri no match ya Lille yerekanye yuko no mwaka keneye gukina ivyo akeneye gushika ko byose nk'umeza mushasha akeneye kubishika ko by'ukuri akonve kuravyo kuntu yarinye ekipe ndetse zita ziwe so muri Champions League no mwaka ndetse no muri Premier League yabaye match nziza kuri bo Buyamba niki Liverpool na Lille vyagusigiye muri runo rukino inyuma yaho Lille ye Anfield tuba tuzi yuko umufavori ni Liverpool n'ubundi ariko bakana haronkera rouge ariko bikaza kurangira ari bibiri kuri kimwe vyonyene bo imbere yuko urukino rutangura na liste mbona yagize rotation ya bamwe nka Timikase ku ruhande rw'ububamfu no ku ruhande rw'iburyo inyuma baragabura inkino zimwe yego muga nimero imwe stile abari Robertson tanguza Bradley muri defense centrale aho umusore wabo genda mwita naco wabo ni nka naco wabo siritu uyu mu bwanwa Joe Gomez uno musi kumugoroba Bradley I mean kwanza kapiteni wabo ubona niwe ekipe yose ishobora gutora no mu defenseur wese azaba niwe bakinana Van Dijk hagati mu kibuga yari yamwicaritse Makalista yaruhutse hanyuma aramugarukana mu gice ca kabiri nubundi aca yicarika ku muhorande w'iwabo kugira ngo nawe aruhuke byagaragara yuko match bizeye kuyitsinda urabona ko n'umumenyereza ariko arakora rotation kandi zinamuhira hagati mu kibuga no muri attaque ntabwo akunda kuvunikisha ntabwo imvune ari nyinshi n'ubuvunitse aramara umwanya muto akagaruka so ni Liverpool ubona ko iyi sezo barondeye umumenyereza aza gukina mu byo bari basanzwe bakinamo uyu mumenyereza yakina uyu yaramaze yigihe Klopp ariko we tushe mbona yongeyemwo numumenyereza ubona yexige defense cyane batakaje umupira bagarukira rimwe ibaza ko na Mose arasigaye ndamubona ari hagati mu kibuga canke ari muri zone defense muri yagarutse inyuma ya zone mediane ariko ararondera umupira afata wa mediatere fanda bivuga ngo ni Liverpool inoseje ku vyukuri
bogira imana ntibavunikishe Monsala canke Virgile van Dijk ntugire ngo nabo bovunikisha nka umwe muri abo canke bakanivunikisha uyu musore w'umunya Argentine hagati mu kibuga ntugire nabo ngo ntibyo bagora ariko biragaragara yuko Champions League ahantu nabonye pole igoreye ushobora gukina izi match zo mu mapure vyoroshe hanyuma iriya Chelsea iriya Man City bona iri kira struggling ntubona ko imaze guterekamwo batatu mukanya turagira muri Mercato peut-être ntubona Real Madrid iri kira struggling bakagera muri knockout ari miriro burya gutakaza forme biranyaruka cyo kimwe no kuzirutuva hazogera igihe ari knockout ni witime de finale ni quart de finale umugabo ahure n'umugabo uhure na Man City wibaza ngo ni mahwera none hizi gukubite ikubirindure nubu ntugire ngo Liverpool yihuye na Man City ngo ishora umutwe ngo biroroshe barahuye na Manchester United ngene byagenze yarabibonye twariko turarabona match so nivyo igize campaign nziza ariko ntugire ngo bigeze muri witime de finale muri quart de finale bizoba byoroshe nkuko tubibona ubunyene yaranatanze n'ibimenyetso bimwe jo bundi kuva kuri Manchester United kuza gutsindwa muri FA Cup na Tottenham bakagaruka ntibatsinze Brentford biyuhakuya jo bundi ariko n'imbere yaho gatoya Nottingham yasubiye kubakwamisha naco nikindi kintu uri kurabona Alonso Liverpool Lille ino equipe ya Lille vya bitangaza bimaze igihe yerekana muri Champions League ubwo naho nyene gutsindwa bike yuko ntivyagaragaye nubwo batatsinzwe ntiharimwo parti yuko itwara neza bagize nivyo ni sine nziza kuko ukabona Liverpool mbega itandukaniye he n'izi equipe riri yagenda itsinda twibukanye rire mu gutsinda Real Madrid hari mu ntango za sezo yari mu mame forma dasanzwe Mbappe ntiyari uyu Mbappe turiko turabona no munsi surtout Jude Bellingham yarakiri novuga amawasiwasi y'ukungena kinishwa ntiyari bwire trouver donc umenyereza Carlo Ancelotti ntiyari bwabona ingene apanga equipe yiwe neza ku buryo yoronka resultat ririrazira abaprofita irabatsinda yabatsinze igitsindo mengo kimwe kubusa nimba nihenze ariko Madrid yatsinzwe na Lille kimwe kubusa ariko gandu garagenda ukaraba Lille yatsinze gute Atletico Madrid kwari kwa kwizera kwa cyane canke byari byabihe byiza Lille yari irimwo canke byari bihe novuga byo guprofita Lille yavuga ati buri equipe yose mfise Jonathan David nkagirya ari umukinyi mwiza wabo yambari nimero 22 afite uruzina rugoye ukuntu nawe ameze neza cyane gose baraza baragira ariko Liverpool nayo wibuke riri yagiye gukina na Liverpool itaratakaza novuga n'inota na rimwe kuva niyo equipe ya mbere ifise amanota yose kuri yose izindi equipe zose zigira ngo ni nziza warabonye ko bagiye batakaza izi za Barcelona baratakaje na za Monaco n'izindi rero rire yategereza novuga kugira gutira iyo attention ikavuga ati nivyo twaratsinze za Real twaratsinze ariko tugiye gukina na equipe ya Liverpool mu bihe vyiza vyayo Liverpool itaratakaza inota na rimwe Liverpool iri ya mbere ari ya mbere novuga muri Premier League isumba n'amanota atari make kuri equipe y'inyuma yabo ivyo nibimenyetso bigaragaza yuko ino equipe ya Liverpool uko biri kose ivyo rire yagize novuga kuri yindi migwi bishobora kuyigora kuyigirira muri kwa Liverpool ariko en plus en fait de road park ni kibuga novuga kidasanzwe surtout novuga mu mateka ya Ligue des Champions iyo Liverpool ikwikinira muhira rero ico cyose Lille yategeza kuza gukina bagiharuye ariko nibwo biruko je ko bwanje nabonye yuko bari bagirageje novuga kugikorerako kuko Lille yubahutse Liverpool niko twabivuga ntabwo yubashe Liverpool ngo ikine ngo batsinde nkuko bishaki bahanganye Lille nibyo bagiye muri mitari gitsindo kimwe kubusa cyonyine ariko Lille wabone ko yesprima gushika match here ari ibi bitsindo bibiri kuri kimwe urabona yuko byukuri Lille yasoza hotete niko no june gatandatu Liverpool yakinye na equipe ya Girona Liverpool umutsinzi kuri penalty igitsindo kimwe Liverpool yabaye busufle nibyo match yabagoye kandi bari away no mu match bagiye away cengira
uno mwaka je Liverpool imaze kunyereka ibimenyetso byinshi yuko ari ikipe ishaka gushika basi nubwo twari ibyo bikombe ishaka gushika kure hasi yashoboka kuko ekipe nkizi ive canke bambu yamba ekipe burya twamwana ma condition ni ekipe nkuru nivyo ariko uyidomine canke uyigore ukuyidomina kose byanyu iyo nk'intsinzi kandi ikaba kino kwita nka consistency iyo ekipe iri kwerekana ibimenyetso byiza yuko n'imiburiburi idatwaye ngira igikombe shaka gushaka kure hashoboka kandi ekipe ya Liverpool burya ari ikintu yisangije ko no nyuma nkana ekipe ari hejuru ku mwana buraya Liverpool ifite ikintu yisangije kitarayishikira reka ndakuyutse match Liverpool yagowe cyane gose muri Ligue des Champions match Liverpool yagize déplacement kwa Leipzig ya match ya kimwe ku busa unongera ko ni match yakenye muri weekend unongera ko ni match yakenye muri weekend ya match yakenye muri weekend ya Brentford rero Liverpool ifite ikintu isangije ko no mwanya mu equipe yose buradufata ko nko kuri ari muri class ya mbere canke egre class ya mbere burya Liverpool ni itaragira imvune nyinshi ngo iboneke Arsenal ko no mwanya ivunikije wita Bukayo Saka igihengere cya Bukayo Saka nta mutakibona Chelsea yavunikije nivyo ko no mwanya mugabda Chelsea byo byumva ni ikipe ikiri yubaka Chelsea yarifite abakinyi 46 Man City ibazo yagize murabizi ku byinshi byitwazo abakinyi baravunitse iki blessure zindi zimeze izo za Real Madrid izo za Barcelona burya Liverpool nta mvune nyinshi baragira kuko nk'umunsi none deshirire indeshiri zaragarutse bimwe mu bintu bituma ekipe igira umusaruro mwiza nuko bagera n'amahigo yuko utagira imvune nyinshi voilà n'ubundi amahigo rero ico nova kuri Liverpool no munsi niyo ekipe imwe ihari ushobora kuyivuga mu kintu cyose ukavuga ati iyi ekipe ifite amahigo kuko uno munsi uri kuraraba avec le nouveau format ya Champions League iri kwigura ama ekipe menshi niyo yonyine ntabwo ari kintu coroshe yes coroshe uronka yose kuri yose iri mu kibaya cyambere muri Premier League iri mu kibaya cyambere ihiganwa rigoye ico novuga ama rotation mwabonye agira mwomenya yuko uyu Arne Slot iyi mois de février afise match zikomeye gusa azohura na za Bournemouth asura na za Tottenham ahura na za Man City mwibuke yuko uno munsi ariko ariruka afise equipe twuzira niko za Arsenal niyo gestion ariko arakora avuga ati nk'ivyo yavuze mbuya mbati uno munsi hababaye umukinyi kanaka ama equipe yose yo tuvuze ati hababaye umukinyi kanaka equipe yasubira inyuma turiko turabona Arsenal ibabaje Odegaard ngene vyagenze uno munsi yabaje Bukayo Saka ingere ko biragenda umuntu washasha yo babaza Saliba nka Saliba yose voilà uno munsi bakavuga ati Sala yo babara nawari mu mvune twabibonye muri weekend twabibonye muri weekend nuko bavuga ko ari ibintu bisanzwe nawe ntari butebe uno musara yo babara cyo bari kibazo ariko nikibuza yo kwamba rimwe kiki uri kuri ico aragira rotation Arne Slot muga yaratweretse ko ari abakinyi biwe adakora ko bataragira rotation abo nabo umuntu arashobora kwibaza ati bazogenda gushika ryari ni Sala ega ni na Monsa yari ni Gravenberch hamwe nande n'uyu mu defenseur we Virgil van Dijk abandi bose bugiye kuraba Boslai yaraba aragira rotation aragira kurabo donc asa no kumenga arafise uruti gumgo arafise abantu nyene ngenderwako ashobora gukabira kabandi bikaguma bimarsha nibishobora kuzogera igihe nabo muri equipe yose novuga yuko sezo yose umumenyereza afise umugwi arafise abakinyi adakorako twarabona za Real Madrid avuga ati ijya miliye yiwe ntitwigera ubona agira rotation tukabona muri Arsenal twabona ati defense yiwe ataba ntiyigera kuramo Saliba canke uwitwe Magalhaes bakivyo ntibari bahari abandi bari bahari ariko bavuga ati sinkorako ivyo rero ahubwo we bafise baki tuko tuvuga baki ariko tuja kure twibuka nka za MSN akwansa hanyuma yindi match akazana ba Konate nuko nta mupartenere araronka wa Van Dijk aracatatona sino burya defense centrale kirazira kuyihindura
ubona kurya ubona Arsenal idashobora gukora ko Salibana na Virgil van Dijk ategeza apfa kuba hari Van Dijk n'umuyobozi ubu gusaraguma avuga kare niyo anavuga kandi nk'iminsi Konate yaramaze igihe adahari nta wabona yuko Konate adahari yes ni igori ntihinduka la gestion wiwe nayo ayifisa yandi mahigwe mu igori kuko Alisson Becker yamaze igihe adahari mugakari agahungu kitwa Kehel nako kitwaye neza cyane rimwe cyangwa ukabona ko la gestion ko yigira neza contre bana bana ushobora kubona sa ndi Liverpool uriya mu gardien no niwe yari kuba nimero imwe nuko uriya ariko asa bunyene haramayerera asigaye akora ko uriya yamusubiriye atakura kandi umenye ngo afite umugardien w'umunya wari yakuba kuvara umwe bagura yitwa neza muri izina reka sinekenye n'ururimi bamutwiriye muri Valence so wazozana competition hariye ku ruhande rwanje jeyo ndaba Liverpool hariho amaerere ubona uriya muga surtout iyo abakoca biki gihe begizija yuko build up y'umukino ihera kwa Gareth nta match yohera cyo kimwe n'uriya muzamu wa Chelsea badakoze amahano bivuye ku kuguru reka ndakwita ku cyo kintu rero umumenyereza wese aragira preference ku mukinyi sero ingene amuhica ashaka uno munsi wohagarara ukavuga uti ibimaze kuba kuri Manchester United kuri Onana nivyo amaze gukora uyu Bayindiri mu mwanya muto wo prefere uyu ariko Bayindiri mu yundi mwanya nk'izindi match zitatitwara abori mi ama preference umunyegori baratransha nibisanzwe biri kwa Liverpool